bo indirimbo narayitoye umuntu wa mbere yafashije kugira ngo indirimbo ivuzwe ari Kivodo yaranyamye hafi Imana imuhezagire hari yakivumye za ntuze za siga za Jojo Paparazzi shoye gutwara indirimbo bakakubwira ngo indirimbo ya ni fake ego hari abambwira yuko ati wowe nturagera ku rwego kurimba reka abandi baririmbe mugabo indirimbo abandi nayo bishaka mbwira ati indirimbo vememeze neza nkavuga kira kintu kiragera umwanya nturagera mugabo nkihereza inguvu mugabo icantangaza nka mu telefone aminga akambara ateje uzoze haboneka kanya akamfasha nkaririmba harageze igihe azaramfasha basakameza n'indirimbo kugira ngo ndazumvirize namubwiye ati mfashe kaza we twaruko nyene igihe kizogera nawe uzovuma murumva ndahora namubwira akambira ati wapi je sishako binchako gerageze wenyene wikorera murumva ndatigita ndakora mugabo we sinababara uko navuga ati bugica ari karakura ari karanyigisha harageze igihe ndahaguruka ndatigita kweri ku radio yose ndagira iki hari umuntu wa mbere yamfashije radio yanje iravuzwa muri iravuzwa kuri Bonesha FM bari bajya ba Lion Story Turabegera Pasi niwe yamfashije abimva iyo ndirimbo aravuga ati vrema indirimbo sinzi impamvu tuhabwa ikibanza aramfasha indirimbo barayivuza maze kuyivuga maze kuyiririmba ndayimuhereza arayumviriza mbara ati je ndayitanze arayitora bro gushika ico gihe ndaronka indirimbo yitwa Rumba Akelina nararimbye na Rumba bo ndayimba Shogomanga ndimba n'izindi ndirimbo gushika ico gihe cyandatakara maze gutakara watakajwe niki bo icatakaje gucika intege mugabo nubwo natakaye ncika intege nagumye nandika indirimbo mugabo ko nanditse indirimbo ngeze muri studio siko nayiririmba nisanga naririmbye ibindi bidasa nibyo nanditse canditahura yuko umenga ko kwandika atari ibyo wanje ariko meditation ariko ariyo ngabirano nje kugira ngo nshobore gukora ibyo ntegereza gukora hama harageze igihe campura no mu papa yitwa Tomakwafi twahuye nawe nyene nkiri kwa Miracle Tomakwafi igeze gufata abafari yazuye umukobwa hariya yavuga ngo turahura nawe acambarira ati je mekuza gufasha indirimbo urazi kijyagiye ko nari nakwemerera indirimbo kuko n'indirimbo nawe yari yandihiye yaheze muri studio muri MA hama acambara ati genda ku mutipara witwa Liza Classic umubwire ko agenda gutumye Liza yari itanze ati na mu telefone mugende muvugane ico gihe nicagiye abantu z'abafari basora na Sapi niyo bakora sora ziga niko sawa ko yapana niko sawa bale usoma niyo yari gisohoka ijya ndirimbo zijya zose kiwerewere no zazigisohoka weze ego nukuvuga ijya ndirimbo candagenda ndakora indirimbo maze genda gukora indirimbo cyankora watatu roga aho canza kwizina nukuvuga MB Flow rero cyari rafata nukuvuga bo ni indirimbo itigeze itasitse yaramaze igihe kirekire kuri top nukuvuga narakoze ama interview menshi urumva Imana yarantwengeje gatoya ndavuga ataha nibyo birakwiye vuba nukuvuga 2014 canja muri music maje kuja muri music byaragenze neza mugabo nagarukiye muri demi finale herafi nimba ko bivuga sinzi nagarukiye mu gice gishicanye cya kabiri gishicanye demi finale niyo naherereyemo hanyuma candavayo ego maze kuvayo rero ndavuga ataha nta kundi kuntu ndatekereza rero Muni macandangura kumuserasera rero Amiri. Nabwiye ati ngomba kuza nagenda nkava ku ishuri nava kugenda ku ishuri ndanciga mu Kamenge aho navyuka 5 kuri de la plaine navyuka 5 aho mvyutse 5 aho nabamvuga ati uvuye mu gatobo ego navuga ataha ndafise amafaranga basi aza kumfasha gutaha mugabo nzi ko atamafaranga yo gutaha mfise nagenda n'amaguru navyuka 4 nkabangeze ku bishwa hari abantu hatu ku kiraro byaca rusize hari abantu haba hari abapolisi no bakunda kombara ati wani wayaronka ntuzumpe Nuko kuri kura yakorera yakuko wambona na uniforme ndiko ndiruka kugira ngo niburi buze guca ngeze amanje y'ishuri abambona barabizi nubiyo bambonye barambara ati vraiment Imana itagohezagira twe twari kubabara ngangavuga ati wapi byose bihebe Imana ikora ku mwanya ntikora ku gisure cy'umuntu hama ku mugoroba bigaheza ntashe nkanagenda n'amaguru nkashika ko yari yimutse akorera kuri Afro Music oya yakorera muri iko amaze kuva muri iko ko sindi kibamba nayikoze muri iko nayikoreye muri iko kijyagiye cy'abadagoje kijyagiye iko yari yafashe abadagoje kijyagiye no nakorerayo niho ibagira no kuvuga acarava hari menga avuye hari acashura muri iko nuko rero manza kwanza ndatakara kandi maze gutakara nuko ishure no gucika intege canongera ndahura rero na Miracle ndagenda nkaza ndirirwa kuri studio amaze kwimukira hehe amaze kwimukira gukorera hajya kwanza ajya mu
muri rohero maze gukorera hage cyane ndagendaho nkorera hage nyene ndicara nyene nkaza ndaterama nyene sindi kibambira aho akankorera amabiti nyene nakora amabiti mugabo we agakora amabiti avuga ati ndamukorera gusa kugira ngo yiryohere kuko yabona kumenga ari ibintu bimbujije amahoro nyene mu nyuma indirimbo yanje iravuzwa sindi kibamba iri niryo banga rya sindi kibamba kugira ngo imenyekane ngomba ntanga ibanga rya sindi kibamba kugira ngo imenyekane sindi kibamba ntiyamenyekanye kubera umuntu yamenyekanye kubwo umwanya w'Imana kuko sindi kibamba yarasotse marameza ane iri kuri YouTube nta muntu umwegeza amenye ko indirimbo iri kuri YouTube yari ifise views zitarenze 10 naho nyene ngira ngo zarabo bantu nyene bo muri MA bajya bari muri MA canke bajya abantu bajya nyene avuga ati narasoye indirimbo imeze kumezuko kuko ndibuka na Malve barayibahaye banga kuyivuza Malve ba micro barayibahaye banga kuyivuza indirimbo kubera iki sinzi biravana no kire kintu cyose n'umwanya sino bajyagumba mugabo mu nyuma harageze imara 4 mois harageze igeje ngenda ronka telefone ya Android ndavuga ati hazi ibintu sino bisabirako hari abakozi baba ahantu hajya amande ya MA iri bo muri Sona bari basanzwe bakora yari umuhungu n'umukobwa ndagenda mu gatondo cyo nari nazindutse ndamutanga miri gushika ndamubwira ati dada ni sawa ni sawa ndamwumvisha indirimbo yambaje none umuririmbyi ndavuga ngo ndamuririmbyi ndamwumvisha indirimbo arayumviriza umaze kuyumviriza niko guca mbarira ngo uko karirimbo karyoshe cyane ngo ni kibamba bisigura iki ndamusigura uko byifashe aca mbarira ati jewe iyo aba boyise aba ku radio no isaba ngo none ku radio barayifise ndavuga ati wapi ico gihe bari ko ku kiganiro cyo gutasha ndibuka yuko yari Alenova hari kuri ndera gakuru yari Alenova n'ujya mugenzi wiwe acara telefone rwa mbere na mbere navuga ati nshaka indirimbo nashaka kunitwa naka waratasha raheza ati nshaka indirimbo yitwa sindi kibamba wowe yayivuze nabi yavuze ikibamba baravuye indirimbo ntayo tuzi cyandubwira mu matwe ati sindi kibamba avuga indirimbo yitwa sindi kibamba ati ntayo tuzi cyandubwira amatwi ndavuga ati mubwire yuko iri kuri YouTube umva baca barumva ko iri kuri YouTube baravuga ati indirimbo ntayo tuzi kandi nanjye neyo ntawe tuzi baca mukasa gutyo cyenda kwe gundi muhungu ku ruhande mugenzi ari karakora ndemera ndabagurira amayinite bara telefona kandi yisabe bare ngwindirimbo ko rikiri kira telefone kuri kiranirwa n'abantu benshi ifoke tuyironke bamaze kwivuza ubwa mbere kuyo ndirimbo yiri iravuzwa kuri ndera gakura niyo bayiye ndirimbo ya mbere yo kumvugira indirimbo umunsi wose nuko bamaze kumva indirimbo imaze guhaguruka bose batangura kuyivuza nuko batangura kuyivuza tango kwa commentaire wowe usanga ari chance ya nyuma kwa usanga cyanda indirimbo ngira bikibaju yongera biki mugabo kuri iyo ndirimbo sindi kibamba imaze guhaguruka video ya mbere nije nayirisha n'umuntu yampezageje amafaranga namufashije muri studio kugira ngo aririmbe ndamwandikira indirimbo arayikora aca mpezagiza 500,000 niyo yakoze iyo video ya sindi kibamba yego majana 5 yose ushirako yego ndayashirako hama SB Landry acayemera kuzoza aramfasha mbari ati je naco mfise no gufasha ko twavanye kuri ko ari indirimbo yigeze kunkora yitwa shu uri number 1 yakera nkiri hasi yari mu jama yitwa JB SB Landry yadukoreye video ku bintu aca mbari ati nubu nzoza ndagufashe kuko ufise ingabiri kuri munzo tegeza gufasha kuko je sinshobora gufasha ikindi kintu atari ama video kandi SB Landry mani muhezagiye ko video zose nakoze yazinkorera atacho n'ubishe hama ikindi naco gikurikira novuga yuko inzira yo kugira sindi kibamba itangure cyangwa kugira inzira ya six ya jibe niyo amaze kugera ku ndirimbo zine mugabo muri uyo mwanya nyene wa sindi kibamba ntangwe umwanya sindi kibamba nkuri iyo video hari undi muntu yaciye amfata mu maboko yitwa Joyce gatoya tutaragera kuri Joyce wari watubwiye yuko wari MB flow ego nari MB flow mugabo cyenda hindura nitwa MB data shaka rero data menya yaho kavuye ego MB data kugira ngo biveho kuvuga kubera ko ba MB flow bari benshi cyenda vuga aba flow yari menshi cyenda vuga toya kubera ko nje bushasha il faut que mpindure ndabingende nkora ego nuko canza ndi MB data bihura n'ijya MB bica bihura n'ijya kuvuga nakwiye ko flow cashirako data urumva ego nuko camfatwa mu mugongo no mu mama yitwa Joyce nyuma yuko ikibamba imenyekana ego nyuma yuko ikibamba imenyekana mwahuye gute bo yarasanzwe ari waho nyene kuko barasanzwe afitanye ubucuti na MA cyazana wambarira ati je byukuri ngomba ndamwifatire ngomba ndamufashe ego kuko byinshi yashizemo ndabizi bo n'amafaranga nuko ndibuka n'impuzu za mbere natanguye kwambara niwe yazinguriye yanguriye impuzu wa $1 impuzu z'umusanya yego yanguriye impuzu wa $1 sindi ko ndabesha kandi hari imana imuhezagire imana
imwubahishe by'ukuri kandi muyice umutima wawe ari hano nyene ego ari hano ngo Imana imuyice umutima ugomba yambereye umuvyeyi kandi nzo kwama ndamwubaha kuko niwe yambereye inzira yo kugira ngo jemere abantuye bose bantu ariko yabanje kwanza kunkorera ikintu cy'agaciro nuko ndasinya muri MA maze gusinya muri MA no kuvuga jewe sinagiye kuba MB data ngo nuko nasinye muri MA ntara nasinya muri MA nari namaze kuba MB data nuko kandi nkashimira n'Imana kuba uno munsi yarampanaguye amarira gusubuzima n'urugendo rwacari rurerure ushika uno munsi rero iyo niyo nkuru y'ubuzima bwanje ibibazo bikurikira ndazi umuntu wese agenda araca mu bintu mu bimuha ari bimuhanze mugabo ibiguhanze utegerezwa guharanira guhanguka ndagusubiza inyuma gato ati hari umuntu nandikiye agakete ego kandi umuririmvyikazi hari umuntu nandikiye agakete umuririmvyikazi hari amajambo mabi yambwiye mugabo amajambo mabi yambwiye yari yo kunkomeza yakubwiye gute yambwiye ngo ivyo muziki ngo umuziki ni w'amafaranga kandi umuziki ukorwa n'amafaranga ngo nimba atamafaranga wari wamwandikiye iki nimba atari nani namwandikiye ati je nitwa Moise Bitoyi nkaba nitwinje ku izina rya Imbiflo nkaba nipfuza ko umuririmbyi w'Uburundi ati ndasanzwe ndaririmba aho hari ryari wa kera bo hoba hari nko muri 2009 2010 ijambo yambwiye yacambira ati nambara ati nipfuza kubona nawe kugira ngo ndirimbe ubyumve cyangwa ndakumvisha indirimbo byumve kuko nafise agakarte memoire ntata nari sanzwe fise nabikanga indirimbo zanje mugabo ingene karapfuye simenye ingene kapfuye agakarte memoire ndakabona navuga ati hari umunsi nzokora ikintu kuko nabifise ndoto hama ndavuga ati hari umunsi bizogenda neza gusa rero nawe nagomba kubwira Imana ntiyemuka isifi gusa kuguma kwijana arazwi uwo muririmvyikazi ego arazwi kandi akora neza ego mubanye gute bo je ntanzi kongirira umuntu kandi ntuzigira numva ngo ndi mu ngorane n'umuntu ako nogiranira ingorane n'umuntu nzofuma ngiriranira ingorane n'inda yanje kuko ni yanjye nje nzoba ndiko ndapfa je nyene ako nogenda kwicunda mu vyumviro vyiwe yambwiye ngo ngende kuri mitomate ngo muziki ni w'amafaranga ngo nimba mbona yo kumenga birakwiye ngo ngende nsabe muhira bampereze umurima nje kurimamo canke ngo banjane ngende gucitasha kugira ngo mbe ndabandanye ubuzima bwanje mu muziki w'Urundi w'amahera gusa yakwishuye kuri yarantelefone nimero yari iriko ego yarantelefone yaciye telefone nasize ko ni nimero ziwanje za telefone ego gusa telefone nafise telefone yo wanje kugira ngo unterefone tuvuganye isegonde 40 aho yabirambye mugabo uyu munsi yari nanasira iminota 2 yarakwiye kugira ngo akubwire je ndumvuga ati kumbure yari yihanganye kuzima kugira ngo ucike intege tu haraho mwamamuhurira ego aravyibuka canke ntazi ko ari wewe sinzi ngira yo batazi ko ari je mbwa biravana urafise nimero yiwe bo oya na nimero y'imfise na nimero y'imfise mugabo ico nzi cyo ibikorwa byenda bifise gikuru rukonze ko turabayirinde twese kandi umuntu ategerezwa guca muri zo challenge kandi yatambwira mwene ukuntu aje sinari gukomera ntugera wiyumvira kavuga ati rimwe nzomwandikira message navuga ati ni je wigeze ubwiro kandi narakubabariye oya ufise umutima nk'uyu buri kicucu ego mu buzima bwose bakubwira ngo mu gihe uzobubayeho kuri nosi ibibi by'umwasi wa canke ibibi by'abagukikuje byose byandike ku mucanga ku buryo buyaga ni wazu uvyegeranye bitana canke n'amazi abishiye ko bifuza sishira imbere bibi umuntu yankorera ahubwo bijya bijene bibyazamo umusaruro nibifuza kunkorera inabi je umenye yuko muri yo nabi nyene unyipfuriza mbanzi yuko ari hari kuronka kwanje makorabore yagiye araza gute ego amakolabo yagiye arahaza ko bagiye barangomwa sero n'ibikorwa byagiye biraba kuko umuntu yari kungomwa kugira ngo dukorere mu gihe atabikorwa nariko ndakora nabasinyishije ni kubera ko ibikorwa nariko ndakora n'abandi bangiye barandondera kugira ngo dukorane amakolabo niko ibikorwa byariko birahaba ego yes uno munsi data turabona n'ubuzima bwarahindutse nabonye hano ku rutoke tubwire ego byarashitse ndavuga ati ibikorwa twatumaranye imyaka 8 dukundanye bo twatanga gukundana real gukundana imyaka 8 yari heze mugabo kuva na kera twasanga bakundanye ibyo bwana mugabo hari ibyo bwana bidashoboye kugaragaza urukundo mugabo nawe twakundanye kuva mugana numva sinari guca mvuga ngo bya bindi bavuga ngo kujya abana sinavuga ngo ijya n'ingeso mbi muri make wiyubashije n'Imana irakubahisha sinari gushobora kumucamo cyangwa ngo mvuge ngo ndahemutse cyangwa ngira iki kandi Imana niyo cyabona kuva mbajewe cyangwa kuva vuka cyangwa kuva meruko sinigeze mvuga ngo mba kumuhemukira namye ndi wawe ndi nyene kandi ni nkuko nawe atigeze ampemukira ego novuga ko je nayo twarasuguturanye icabona n'Imana abantu ntibashoboye kubyizera mugabo icabona n'Imana nace mvuga ati nta mpamvu yo kurirwa ndiko ndipfuza mvuga ngo nanje byogenda gute nipime ngiriko ya byabaye ngombwa yuko ca nterura nkatereka mu avuga ati nihakurire ari byanje mvuga ati singiregwa na murundi
amakuru reko dufise kuri ruriya muntu n'iriya ndirimbo focus ngo araho bihuriye umugore wanje nta naho bifise bisana ko indirimbo zose ndirimba nimba je mwibaza ko zoba zinda ahubwo ziraba mwebwe kuko zoba zinda mu bizomba ko ngo hari amakuru avuga yuko undi ngiriya ndirimbo focus ngo ayiririmbiye umuntu yagira ngo amutware oya nta muntu numwe bigeze bakundana nibya bindi yo wosangana nk'ubu wowe umugore wawe cyangwa umukobwa mukundanye ndugujama wiwe kuko urabize nta muntu ashobora kubura umugenzi ubwo byagenda gutyo ugasangana umujama wiwe burya no ndafise ko muhari ugasanga mwihaye agaselfie ni ibintu bisanzwe kwiya selfie n'umuntu mukayaga bikagenda neza ibivuze ko muca mukwigana cyangwa muca mukundana ibyo nibyo abantu rero babarofa biyumvira mu mitwe kwimvira ko muramukanije mu buntu ucuvuga ngo ujya muntu arankunda ngo gusa muri iyo misi yose gusa abantu biyumvira byinshi hari abavuze yuko byavuye ku bavyeyi banje hari abavuze ko byavuye ku bari kuri management nari ndimwo okay indirimbo yasohotse kera data uno munsi utunzwe n'umuziki wanashaka ashobora kuba ukora utundi tuntu tugenda turanasozera uno munsi umuntu ashizemo amafaranga muri data uwo mugarantisa ko yogaruka ndavuga bimwe bita management canke sponsor ego ico nipfuza sponsor sinipfuza management ego ni gutera umuntu yagushama amafaranga akagaruka tutanetse na data gusa nk'umundi muririmbyi kuko mu gihe ubuzi ko ndigikoresho kandi ko ninda tazi ko nije amafaranga menshi ninjije amafaranga menshi in production aho utabizi nanjije amamiliyoni menshi ngo ni navyo vyatumye uhava oya sivyo vyatumye ngo wahabwa ngo ibi burya kira kintu cyose gushimanya wacu nimba naba naravuye muri NA ni nkuko nawe ushobora kuviwanya ntobivanye ngo nikora abavyeyi bagufashe nabi uvivanye kubera ko hageze ko wironderera urumva ko buri gihe niwo kwa munsi y'amaguru y'abavyeyi bawe il faut que uhaguruke nawe uvuga ati ejo nanjye nzogira umuryango ntegezwa gutunga abanje siko ni byiza uko nanjye ico nico cyatumye mvuga ati ntegezwa gukura nguruke si byiza ko noguma ndigihugu ni byiza ko noguruka nkagira iyo mbonye nkagira nanje nico nshikanye kabandi nimba barakingeje jaho si ngombwa ko hoguma aba amiri amiri yoguma ari umwe ni byiza ko hubaho n'abahamiri nimba ivyo yakoze hari cyari gisigaye nanje nkagenda nkakibandanya n'ubundi nizocerekana akabandanya ikindi gikorwa niko ibintu byifashe tubwire rero ingene ubundi mu company canke umuntu kanaka yoshira uburyo mu muririmbyi ukagaruka uburyo mu muririmbyi bikagaruka ico utegerezwa kwanza kubura umuntu ukora kandi gikurikira kandi utegerezwa kubura umuntu ukora ibintu bikunzwe n'abantu ikindi gikurikira ushoboye ko utegerezwa kubura umuntu w'umwizigirwa kuko utari umuntu w'umwizigirwa ntushobora kugarura ikintu ku muntu icyo tucumvikaneko ibyo nivyo bintu vya mbere vyotuma umuntu bagushize nko n'umutahe wose ugaruka kandi utegerezwa gushira ikintu cyaho ubona ati ikintu byo kuri byo garuka none baza ngo bashira umutahe kuri je mu gihe kitagaruka bishoboka bashira umutahe ibintu biri yes iriya korabo n'uriya musore gute Medi ijya ndirimbo si wanje muri make ijya ndirimbo ni ya DJ Paula ego buriya ni ya Paula ijya ndirimbo ni ya Paula we wararishwe birahera Jesse narishwe ahubwo ni collaboration ego ijya ndirimbo ni ya DJ Paula mugabo nanje nafise aho yangejeje nanje nafise aho namugejeje Paula muri make ego na Doda ego na Doda data no munsi umuntu aribaza management y'urugo kubona wubatse n'umuziki biroroshe ndakubaza ikibazo none wibaza ngo ufise akazi ukora kamisi yose ucigaheba ngo nuko iby'urugo bikoke oya bijya by'urugo bifise umwanya wabyo kandi kugenda kurunda no kugira ngo utunganye iby'urugo bisifi gusa ko butahura byose na yego data nta kindi twakora ataragushimira kananje ndabashimire cyane aho nababwiye nabi mu mbabarire ko ndazi ndumwana w'umuntu ndakoshe Yesu nabasezera ku karirimbo wumva wifuza kiwawe ukajwi kawe keza kajwi karirimbo vuga ati aka naho womvyura saa 9 y'ijoro nikomye tiririmba iyo wumva nitegereje yisi hinge ndihindagurika ifise ibibazo kuburyo utaravye woyiheramwo abantu bo muri isi benshi barahindagurika benshi twabaye nk'inyamaswa kugira ngo urafise inshuti gahinduka ikugwanya ukibaza ngo ufise umugenzi kumbe muragenzanya nawe asante sana data wakoze cyane merci sana yes reka tubashimire cyane yo namwe
twabanye. Cari ikiganiro kiryoshe cyane, cari ikiganiro nibaza ko kiza kugira ico kigwigishije, ndetse nanababwiye tugerageza duhindura isi mw'abantu mwe, mitima mibi tuyireke ko nubundi dupfa tukabisiga, dusangire duhindura isi, dufashanye nivyo. Reka nshimire Cedric nyuma ya kamera yadufashije nawe nyene kugira ngo mushobore kubona ibintu vyiza bimeze neza cyane. Turacabandanya kubaha vyiza. Ciao ciao. Mwakoze gukurikirana ikiganiro iNkuruShure gica ku muhora wa YouTube wa Umuntu TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Umuntu TV.